mwiriwe n'ikaze muri ano makuru ategekanya ikirere cyo kuri wa mbere igenekerezo rya kabiri Kigarama umwaka wa 2024. Ejo mu gitondo hitezwe imvura mu ntara za Mwaro, Bujumbura na Muramvya. Mu ntara za Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga na Cankuzo hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike, na mu z'intara zisigaye z'igihugu hakaba hitezweyo ikirere kiri mwibicu byinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara ya Kayanza, ibipimo bizoba kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu, mu ntara za Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Ngozi, Muyinga na Cankuzo hakazocamwo ibihe vy'izuba. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara ya Bujumbura, ibipimo bizoba kuri degrees Celsius 29. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 42 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga umunota umwe z'umugoroba. Aha rero ni hagarukira n'amakuru ategekanya ikirere mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze kuyakurikirana Alice Ningabira, je nariko ndabashikiriza naho gutaha.